Woba wari uzi yuko igitunguru gitukura ari kimwe mu biribwa bifise intungamubiri nyinshi? Abantu benshi bagikoresha kugira bongere uburyohe bw'imfungurwa, ariko ntibamenya ko kirimwo ibintu bishobora gushigikira amagara y'umubiri. Muri iyi video uramenya ivyiza vy'igitunguru gitukura, uburyo bwiza bwo kugifungura, hamwe n'amakosa abantu benshi bakora. Ushobora kwibaza kino kibazo uti mbega n'ibiki biri mu gitunguru gitukura? Igitunguru gitukura kirimwo vitamine C, fibre n'ivyunyunyu kama bita Antioxidants, ivyo bigafasha gukingira uturemangingo tw'umubiri no gushigikira ubuzima muri rusangi. Reka turabire hamwe ivyiza biri mu gitunguru gitukura. Ica mbere nuko gishigikira ubuzima bw'umutima. Iyo kiri mu mfungurwa yikwije, igitunguru gitukura gishobora gushigikira ubuzima bw'umutima. Iciza kigira kabiri nuko gifasha gukomeza abasoda b'umubiri. Vitamine C iri mu gitunguru gitukura ifasha umubiri gukora neza no gushigikira abasoda b'umubiri. Iciza kigira gatatu nuko igitunguru gitukura gifasha digestion. Fibre ziri mu gitunguru gitukura zifasha digestion kandi zigafasha amara gukora neza. Iciza kigira kane c'igitunguru gitukura nuko kirimwo antioxidants. Antioxidants ni ivyunyunyu bifasha gukingira uturemangingo tw'umubiri ku ngaruka z'ibintu bishobora kutwonona. Iciza kigira kane c'ibitunguru bitukura nuko bishobora gufasha kugabanya ico twita inflammation. Ivyunyunyu bimwe biri mu gitunguru gitukura bifitaniye isano no gushigikira uburyo umubiri wifata igihe hari inflammation, ariko si umuti usubirira ubuvuzi. Kuri bashasha hano ni ku Mibereho TV, aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ukaba wifuza gushigikira ibiganiro bica hano ku Mibereho TV, kola like, ukore na subscribe, wibuke gufyona n'agakengeri kari hirya, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Reka turabire hamwe rero
ushobora kugifungura kibisi muri salade canke ukagiteka mu mfungurwa. Gufungura rero ivyo kurya bitandukanye kandi vyikwije nivyo bifasha kurusha kwizigira ikiribwa kimwe gusa. Ntukibaze rero ko igitunguru gitukura kivura ingwara. Naho gifise intungamubiri nyinshi, gikwiye kuba kimwe mu bigize imfungurwa zikwiye. Nimba ufise ingwara canke usanzwe ufata imiti, banza ubaze umuganga canke umuhinga mu vy'imfungurwa. Nk'uko uvyumvise, igitunguru gitukura si ico kongera uburyohe bw'imfungurwa gusa, ahubwo kirimwo intungamubiri zishobora gushigikira ubuzima bwawe igihe ufunguye ku rugero kandi mu mfungurwa zikwije. Reka ngire ko ndakubaza kano kabazo: mbega ni kangahe ufungura igitunguru gitukura? Tubwire muri commentaire. Nimba wakunze kino kiganiro, fyonda like, subscribe kandi usangize iyi video kugira n'abandi bungukire kuri aya makuru. Murakoze gukurikirana Imibereho TV. Tuzobonana mu kindi kiganiro c'ingirakamaro.